Ifilime yacu titanguranye n'umugabo yitwa NAT. Uyu mugabo umugabo w'umuzungu yabwiye NAT ati vuga ijambo ryawe rya nyuma, ariko NAT yavuze ati I am ready, bisobanura ati nditeguye. None uruzungu ruhita rumushira mu mugozi bwira rushobore kumuniga kumwahura nyimba ari kumunyonga sinzi. Batwereka ku ruhande hariho n'abantu benshi bari babashize ku migozi, hayizo umwanya bahise babashira ku mugozi barababamba. Muri ino film uri buze kubonamwo ibintu bihambaye cyane kubera ni filime z'igikoroni, filime z'abakoroni, uri buze kubonamwo ibintu bihambaye cyane uburyo ubukoroni kera uburyo abazungu bafata abantu b'Afrika n'uburyo uno mugabo NAT yahagaze mu bibazo agashikamira nyine akihagarara ko kigabo nk'umuntu w'umuhatari. Kora subscribe, like na share, uzoba ukoze cyane kugira dushobore kurabana ino filime turi kumwe hanyuma turyoherwe twese. Ifilime yacu rero sahandi tuyitanguranye n'uyu mwana yitwa NAT. Uyu mwana akiri muto yarafise ubudomagu butatu ku mubiri, hakaba hari umuzehe yarimwe aravuga ati uno mwana afise buno budomagu ku mubiri azoba umuyobozi, azoba umuntu ayobora abandi. Mu caro ciwabo mu migenzo yabo biboneka ko umwana avukanye ubuntu bw'ubudomagu nk'e n'ubwo butatu azoba umuyobozi iyo yoba yarakuze. Uno muzehe niko yarimwe aramuhanurira avuga yuko azoba umuntu w'umuyobozi. NAT wibuke ni wa mwana twatangurana yarakuze. Hano batwereka NAT yaje kuraba icakura, yasanze icakura bamaze kukimara, hanyuma carafata umwanzuro wo gutaha. Kandi NAT asanzwe afise umugenzi wiwe yitwa Samuel, akana gato yabakundana yitwa Samuel, ariko nakana k'abazungu. Ariko NAT n'umwana w'umwafrika yakuriye mu bukoroni. Hanyuma sasita yari nanaje kugira ashobore kuza kugwanira injyana washobore kuronka, ariko na sasita inge yarashoboye kuzibura. Papa ahagaze kure, papa bamwitwa Izaka ahagaze kure yabonye uburyo umwana wiwe arimo arashaka guhanganira ivyo kujya, ariko yabibuze bimutera akagongo biramubabaza. Mwijoro yahise afata umwanzuro wo gusohoka, asohoka mu aho basanzwe baba abantu b'abakoroni, ahantu basanzwe baba. Hanyuma atafata umwanzuro wo kugenda kugira ashobore kurondera ivyo kujya vy'abana, ariko amahirwe ntiyamwereye. Hajya ari mu nzira yahise ahura n'abasirikare b'idoliya barimo baradoliya, batangura kumubaza yavuye, ariko atangura kurondera uburyo yisobanura, ariko vyaranze yuko yisobanura kubera nta mufungwa ama nta mutumwa n'umwe, nta mukozi n'umwe yemererwa kurenga ayo uno mugabo yari yarenze. Uno mugabo no Izaki akimara kubona yuko vyashushe yahise atangura kwigwana ko kubera bagomba bamurase, atangura kwigwana hakubita abarinzi. Hanyuma atangura guhunga, arimwe arahunga yacahura na kakana kiwe NAT nako kari kamukurikiye karimwe kararabiye nimwaraja ahita rakaterura agenda gatwaranye. Hano batwereka mu rugo uyu bamwitwa Nasi, ni mama wa NAT. Uno munyokuru nawe bamwitwa Bridget, ni nyokuru wa NAT. Hanyuma hezo umwanya bumvise abantu baza birukanka, kumbe ni so wa NAT hamwe na NAT bari baje birukanka. Uno so wa NAT tangura kuvuga ati rero ni mugume ngahajendagiye kubera bajya basirikare ko nishe mwumwe bari buze kuhava bankurikirana. No so wa NAT yahise afata umwanzuro kugira ashobore kuva ngaha kubera bajya basirikare bari buze kuhava baza. Abasirikare hezo umwanya bahise baza, bakimara kuza bahise banyegeza umusosi waso wa NAT yazanye, babandi barawunyegeza. Hanyuma nyokura camera nk'uwiraza nk'uwisinzirije. Abasirikare bakimara kuza bazavuga ati dukeniye Izake hari amakosa yakoze. Batangura kumuhigisha inzu yose, ariko inzu yose baramubura, baramubura. Batangura kubaza no gwana gwa NAT, batangura kubaza ati mutoto banza tubwire so wawe wari hehe, nta kintu tugomba kumugura, nta kintu na kimwe tubishaka kumukora, yoba yagiye hehe. Ariko runo gwa NAT gwaraze kuvuga wibuka so wago yasohotse yavuze yuko azogaruka yagiye kubera bino bizungu bimubonye vyesha bimwica kubera yamaze kwicamwo umwe muri bo, yamaze guhunga. Bino bizungu vyaramurondeje bivuga ati rero tubwire wagwana we umwanya so wari he. Ariko gwa NAT gwara vyase nyokuru bavuga ati numa wa mwana we ku mutima, niko yabivugirako. Ariko bacavuga ati rero ninda so tuzomufata. Hano batwereka gwagwana rumwe gwitwa Samuel, rumwe gwa bazungu rusanzwe rukudana na NAT, gwabwiye nyina wiwe yuko NAT azi gusoma. Ni kintu cari gitangaje cyane ko umwana w'umwirabure azi gusoma. Uno nyina wa Samuel akimara kumva yuko NAT azi gusoma nyina wiwe no muzungu yaciye aza kubwira nyina wa NAT amubwira ati rero ujya mungu wawe numvise azi gusoma, bisabwa rero umuzane hanyuma aze ndamwigishe gusoma neza kubera biraboneka arafise ubwenge bwinshi. Uno muzungu kazi bamwitwa Elizabeth yatangwe kubwira nyina wa NAT, tangura kumubwira ati rero rabuza n'ujya mwana wawe tumwigishe. Nyina wa NAT yaravyemeye ariko atabikunze kubera razi bano bazungu nta ciza cyabo,
ntazi rero ico bagomba gukoresha umwana wabo. NAT bahise bamuzirukana kugira ashobore gutangura ivyigwa kubera bamaze kumva yuko azi gusoma. Kuri ivyo rero bashaka bazomukoreshe mu kazi kabo. Uno mugore Elizabeth yahise muzana ahantu hari ibitabo vyinshi, ariko NAT agiye gutora igitabo ngo asome, uno muzungu yaramwankiye avuga ati wapi, hari kino gitabo kigenewe abazungu gusa, ariko hari igitabo c'abirabura c'abafrika, tora kino gitabo. Ico gitabo yari Bibiliya. Hanyuma NAT batangura kumwigisha gusoma Bibiliya imirongo kugira ntazokwicanganya. Usanga rimwe aravuga ngo muri Yeremiya ngo 60, ugasanga no murongo 5 urimo yatanguye kuzara muforoma mwigisha, ariko sinzi impamvu no muzungu arimwe arigisha kano kana gatoya ka NAT akakigisha uburyo bashobora gusoma Bibiliya, kandi yakankiye ntigashobore gusoma ibindi bitabo. Reka tubandanye filime yacu turibuze kumenya icabitumye uno muzungu yaguma akabwira yuko akeneye kige neza gashobore gutahura ibintu vyose, kubera akeneye hari ikintu kazomukorera. NAT batanguye kuzabana namutwara no mu rusengero, akazarasomera abantu abigisha, ariko haheze mu minsi umugabo wa Elizabeth yahise apfa. Akimara gupfa bahise bagenda baramuzika nyine baramuhamba, ariko wa mugore Elizabeth yatanguye kubwira nyina wa NAT, atangura kumubwira ati rero umugabo wanje yapfuye, kandi umugabo wanje niwe yari yarazanye iciyumviro yuko cyo kwigisha uno muhungu wawe NAT. Kuri ivyo rero ko yamaze gupfa, simbona yuko uno mwana wawe gifisa akamaro rabo mutwara ugendo mwirerere. NAT bahise bamutwara mu ipampa kulima ipampa, nabakozi nyene nabapagasi nabafungwa. NAT yakuriye mu ipampa z'abandi nyene, ukurira ngaha urakurira mu gikoroni ukazorinda ugisaziramwe no kugifiramwe akagifaramwe, ariko NAT we nakazi yakora karakubutumwa kubera yari yarigishijwe Bibiliya. Batwereka wa Samuel nawe yarakuze, hano yarumwe araganira n'umukire mugenzi wiwe amubwira ati rero ujya muhungu bisabwe tuzomukoresha mu bintu vyacu. Hano NAT akundana n'abantu benshi, ariko bano bantu b'abazungu bafise umutima mubi. Hano yarumwe aravugana n'akana baca baramukubita, runo zungu bamukubita, ariko Samuel yaje kumukingira ikiba. Batangura kuvuga ati rero nuzoza urapfa kunkubitira abantu uko bimeze uko buri farasi barimo baragenda. NAT hamwe na Samuel webuke bamye bakundana kuva kera, bageze imbere basanze ahantu baguza abantu, baguza imfungwa, bavuguza bano bamateka. Hanyuma uda NAT atangura kubwira uno mu Samuel, atangura kuvuga ati rabo rero ugure umufungu umwe, ugure umukozi umwe azoza arafasha mushikanje, kubera mushikanje yambwiye yuko akeneye umuntu yozoza aramufasha akazi ka misi yose. Uno NAT yinginze boss wiwe kugira ashobore kugirane kugura ino fungwa ama uno mukoroni. Hanyuma Samuel kubera sanzwe akundana no NAT yahise amugura, ariko uno mugore baguze yahise yataka NAT hamwe nawe yikanga, ariko NAT yashoboye kumwihanganisha. Baragenda baramwambika neza nyene aja amera neza. NAT amuravye kura akavuga ati kanya nakuki. NAT yagiriye ikigongwe kano gakobwa kubera kari kasanzwe kabayo nabi, baje kukaguza. Kuri ivyo rero yabonye kaberewe kapendeje, atangura kwishima cyane na mama arikura akavuga ati mwana wanje kumengo umurebesha giza. Umuhungu nawe uno musore NAT bisa nkaho yari yatanguye gukunda ujye mukobwa biswe Cherry. Uno mukobwa Cherry rero sasa hari umuncuti wabo wa mukobwa asanzwe avukana na NAT yari yagize ubugeni. Kuri ivyo rero Cherry niwe yaragomba kuzobera umukozi. Bagiye mu bukwe bwiwe bagenda kuba baratamba umucera baruwa bulebana, umuceri wo mu bukwe na ubusanga atari uwurinda kugura. Baratambye nyene bararyoherwa. Hano naho batwereka ku yindi munsi, batwereka wa mushiki wa NAT hamwe no wa mukobwa Cherry bari bagiye gusenga. Hano naho NAT akimara kubona umukobwa ubujya bene yapendeje byatumye umengo no kwibagira kuvuga ubutumwa arafyibagira. Atangura kubona umenga atavuze bozo umutwara icuke. Yatanguye kumuresha, atangura kumubwira yuko amwemera amukunda. No mukobwa nawe niyo kwanka niyo girane. No musore yahise amukubita busa, atangura kumubwira yuko amukunda kandi yipfuza kumutwara akamubera umugore, amuterera ivi, atangura kumusaba urukundo. No mukobwa nawe yaguzwe, yari kuzobaho nabe, yabonye umengo ntiyo kwankira uruhungu, avuga ati nta ngorane. Cyo bakoze bahize bakora ubukwe ari babiri, NAT hamwe n'uyu mukobwa Cherry. Ariko aheze iminsi myinshi biboneka ko umengo ivyimbugwa vyatanguye kumera
bimera nabi. Hano batwereka kuri uno bamwitwa Walter yari yahuye na wa mubosi Samuel. Uno Walter tangura kuvuga ati rero biboneka kumengo ivyimburwa ntabwo binumwe biramera neza, nagomba unzanira ujya musore wawe NAT azi ambwirire abantu banje ubutumwa, kubera biraboneka kumengo nta kazi ubu bagikora, kubera babaye nk'ibintu vy'ibinebwenebwe ntabwo bagikora. Ariko urimo rarana no muzeya mwarabivuga nawe ndabona umengo nta kazi yoshobora, kubera abantu bazungu biboneka kumengo bakoresha akazi abirabo cyane, ariko ugasanga bo birimo biguma vyicariye byari kujimida. Hano ku ruhande batwereka Samuel yatoye wa musore wacu NAT bagenda kugira bashobore kugenda agende kubwiriza ubutumwa ngo abakozi ba runo rugabo barujya rugabo kugira bashobore gukora akazi. Hano nabatwereka bashitseyo bakimara gushikayo NAT bamubwiye ati rero rabugende uno n'umusore wacu bamwitwa Jasper na kana gato yakitwa Jasper. Kano kana bibaye ngombwa yuko ndakavuga kubera imbere muri buzi kukabona ivyo bokari buze gukora. NAT bamubwiye genda raba abantu agomba he ubutumwa, akimara kwinjirayo vyaramutangaje cyane kubera yabonye babayeho nabi ntibajya bakubitwa buri munsi. Uno muzungu yavuze ati bano bantu ndakubita ariko ntabwo bigira bakora kuri ivyo vyasabura abo bahanure. Ariko NAT yarababaye cyane kubera yabona umengo abantu birabura babafata nk'imbwa, babafata nabi. Vyaramubaje cyane hamwe no arakara, ariko niko kazi ashinjwe, niko kazi bamuhaye kuko wenda akababwira ubutumwa kugira ngo bashobore gukora akazi yari yahamagariwe. Ariko ntabwo vyigeze bimushimisha kubera imfungwa abakozi babafata nabi cyane. Ni mu gihe c'ubukoroni, utarabona ubukoroni nange sinabubonye, ariko ubukoroni ubugende ndabwumva bavuga biboneka kumenga ubukoroni ni ubuntu bahambaye cyane, kubera urabe nk'umwana w'umuzungu arimo arakirana n'umwana wo mu Afrika wasanga yo mwambitse umugozi ukamenga agenda arakurura akantu kagahene bana. Hano nabatwereka NAT arimo araganira n'umukobwa wiwe yamubwiye yuko atwitse afesinda. NAT yakorageje gukora azakora heshi baza baramuha amafaranga, ariko haheze imizi yaravyaye aribaruka bavyara akana no mugore wiwe yitwa Cheli. Hano ku ruhande wa musore wacu bamubwiye agende yongere abwere abandi bantu ubutumwa, ariko abaje kubwira ubutumwa bobo yabonye babayeho mu bibazo vyinshi cyane kubera barabafuka, hanyuma babazanira injya uwanse kujya gatoya bahita batora umutwero bakazana n'inyundo bagahita bagukuramwe ajyamenyo yo hejuru, kubera bababona umengo ntushaka kujya ngo bapfire ko kandi baba barakubuze amafaranga yawe. Kubaho uri umukoroni burya ntabwo ari ibintu vyiza cyane. Wanke kujya baca batora inyundo amenyo yawe bakayakuramwo, hanyuma bamara kuyakuramwo ntabwo biba biheze ngo bagukuyemwo ayo menyo, ahubwo baca bafata ivyo bagomba kuguha bigishushe bagahita bakunwesha, ugasanga urimo urumva ububabare budasanzwe cyane. NAT akimara kubibona ho kuvuga ubutumwa bukiza yatanguye kugenda kubwira biwa bavuga ati bisabwa natwe twikure muri no hohotera bino bintu vyo kuza baradufata uko bishagiye bakadufata nk'imbwa ntabwo ari vyiza cyane. Yaho kuvuga ubutumwa yabwiwe yatanguye kugumura izindi fungwa yatanguye kugumura abandi bakorone hamwe na Samuel ari ku ruhande nawe yikanga avuga ati no muntu wanje kumwe yahindutse. Bose batanguye kumva umenga rimwe arababwira ibintu vyumvikana. Hano batwereka wa mukobwa wa mugore wa NAT yagiye kuvoma yafashwe n'ikindi kigabo cikizungu gitangura kuvuga ndia guherusha ko kuvoma ngaha, ariko umugore avuga yuko ariho n'umugabo we bavoma. Aheza avuga ati rero we n'umugabo wawe sabwa muze kuronka igihano. Umukobwa barafashe baradihagura barakubita. Hano batwereka NAT yasavye uruhusha rwo kwenda kuraba umugore wiwe, ariko ageze kuraba umugore wiwe yasanze umugore isura yavyimvye, birabonekana yuko babazungu bamufashe bamukubise cyane. NAT byaramutangaje cyane, atangura kubibaza umuntu yoba yamukubitiye umugore nk'uko. Wibuka umugore bamuhoye amazi gusa, kugenda kuvoma amazi nivyo bamuhoye bakamukubita. Ibizungu vyari byavuze yuko nawe biri buze kumucanganyika ngo bemushire mu gicapo. Hano batwereka ku muhande wa musore wacu Samuel, wa muzungu yitwa Samuel yari mwarasangira n'abazungu bagenzi biwe, yari mwarakurikiza imigenzo yabo, kubera n'imigenzo ngo naso wiwe aratarapfa nawe yakunda kubigenza nk'uko akazarajya dina n'abandi bantu babakire nyene kugira ubutunzi ngo bushure bugume buri mu muryango. Hano batwereka uyu mukobwa ari mwarasereva kino
ikigabo cy'ikizungu cyaguma kizakira mukora ahantu kereke pare ndibaza nawe urabona ukuboko ariko na Samuel yarabibona ariko akanka kugira icyo avuga Nati yarabibonye biramubabaza cyane ibintu byose nibikomeza kuguma bimubabaza kubera bano bafungwa bafata nk'umengo ni ibintu by'ibicibwa ntabwo bogera babaha agaciro kabo Nati yaraje tangwa kuvuga ati reba ibyo bintu ntiwabibona ariko Samuel ararakara tangwa kuvuga ati we kumengo muri imesi usigaye wibabura cyane biboneka kumengo Nati yatanguye guhinduka kubera abona umengo abirabure bakoregwa ibintu bibi cyane wa mukobwa baguma baza barakora yataje umugabo bavuga ati wihangane sheri wihangane nta kintu afise cyo gukora hano ho uno mugabo yaje tangura kubwira Nati ati nkeneye umbatize ariko umwirabure muri kino gihe ntabwo yari wiyemerewe kubatiza bano bazungu batanguye kumubwira ati umwirabure ntabwo yemerewe kubatiza ntibisabwa yo kubatiza ariko Samuel yagiye ariko uno mugabo Nati yagiye gusaba uruhusha kwa Elizabeth kwa nyina wa Samuel niko nyina wa Samuel acaramwemerera Elizabeth aramwemerera Nati aragenda arabatiza ariko Samuel iyo yari yagiye avuye akimara kumva ko Nati yabatije byahise bimubaza cyane biboneka kumengo nawe ntashaka yuko umwirabura ashobora kubatiza Nati yahise amuhesha igihano gihambaye cyane igihano cyo kumukubita cyane inkoni nyinshi cyane kubera ngo yarenze ku mabwiriza ama ku mategeko akaba yabatije kandi ari umuntu w'umwirabure kandi umuntu w'umwirabure atemererwa kugirane kubatiza kuri ivyo rero yaheze avuga ati rero ugombo hanwe kubera biramoneka wasuzuguye itegeko kandi itegeko usanzwe urizi Nati bahise bamushira ku ruhame barakubita bose barababaye cyane na wa mugore Elizabeth nyina wa Samuel yari ikanze cyane abona umengo barimo barakora ibintu by'ubunyamaswa cyane Nati yarakubizwa ariko aguma twenga sinzi kari gutwenga mariki sinzi nyene byarancanze cyane n'amaraso yarapfuye amaraso atari makeya hanyuma arakagabo kari kamucongeye kavuga yuko yabatije kaje kumwijya ko Nati agerageje guhaguruka byaranse nyene buke mu gatondo Nati yasavye imbabazi wa bosi wiwe Samuel avuga ati umbabarire bosi wiwe Samuel atangura kwigira nk'umengo ntaca bayavuga ati rero ni mu muhamburure mu mureke agende ndamubabariye Nati yari yamaze gucika inguvu sinzi yuko azoshobora gukora ivyo yahora akora neza ariko wa Samuel nawe ntabwo yigeze avyishimira ivyo yari yakoze yagiye kuba ari hembuza akantu anaho wa nyokuru wa Nati yarapfuye yavukiye mu bukoroni yongeye gupfira mu bukoroni kandi ashaje cyane Nati nawe yatanguye kuyumvira abona umengo ibintu uburyo burimo biragenda ntabwo ari byiza yatanguye kurondera abasore bashushe amaraso atangura kubaha ubutumwa atangura kubabwira ati rero buri murongo muri bibiri uzovuga uko hazoba hariho n'undi murongo uvuga uko yatanguye kubigisha cyane atangura kubahugura avuga ati rero bijya bintu busanga ndimo ndigisha twigisha nivyo biba biri muri Bibiliya ariko ari indi mirongo so kuvuga ngo imirongo ngibivuga ngo tuzoze ngo turagamburukira ngabantu bazoce baza baradufata nkuko bishakiye kubera haro n'indi mirongo itwereka ubwigenge bw'umuntu yatanguye kubaha ivyigwa ariko bamwe batangura kuvuga yuko badafise ibigwanisha badashobora guhangana n'abazungu ariko Nati yavuze yuko bashoboye atangura kuvuga ati rero mwisabwa twihagarare ko tugwane kubera ne tutigwanako bano bantu bazoduhagararako uzange baduhagaraze no kwizose batanguye gupanga umugambi tangura kuvuga ati rero nitutikura mu bukoroni nkene buno ntabwo tuzokwigera tuvamwe yatanguye kugumura abantu atangura kubagumura sinzi bino bintu wa bosi wiwe Samuel akimara kuvyumva sinzi ngo yoca mukorera iki ariko Samuel batwereka ariko no musore Nati batwereka yuko yari yamaze kurambirwa kubera arabona umenga abafrika bafatwa nabi cyane ariko hano muri bano bose barimwo baravugana harimwo ari bifitiye ubwoba ariko uwo arafise ubwoba bwe wese Nati yagendera abashiramo umutima w'ubunyarigabo kugira bashobore guhangana na bana bazungu kubera bana bazungu bari babona kumengo babishizemwo hano naho batwereka wa mugore wa Nati biboneka nkumengo gwa ruzungu igihe gwamukubise nabi kubera nubo agasura kari karononeka yamerewe nabi ajyamye mu buriri yagumaza arumva inkuru yuko hari abantu barimo barategura ubwigomeke ntiharazi yuko umukuru wabo ari umugabo wiwe hano batwereka wa Samuel ajyamye wa bosi wa Nati ajyamye yumvise umengo arimo arakebwa kumbe Nati yari yamaze kuhashika Nati yaje azanya gashoka hita yica bosi wiwe n'umugenzi bakuranye ariko kubera biva uno mugabo ari umuzungu kandi abafata nabe bahise bafata umwanzuro wo gukora ubwihebe muri iryo joro
ico bakoze yahise atora cya gikundi ciwe aza gusezera umugore atora igikundi ciwe baragenda batangura kuja mwibarabara kugira atangura kubabwira ati rero mwisabwa tugende tugwane mwishiremwe umutima ntabwo twavutse ngo tuzovukere ngaha mu gikorone hanyuma ngo tuzokongera dukurire mu gikorone. Yatanguye kubashiramwe umutima wo kubaremesha kugira bagende bamufashe kugwana bagwane n'abana bazungu. Atangura kuvuga ati rero abazungu ni nabake kandi twebwe turi beshi kuri ivyo rero tugiye tukagwana usanga twobatsinda. Bahise baronka ingufu bagenda baracabura inzu yose irimwe umuzungu bagenda barakubita bica uzi ko wakoze icyaha ugasanga waragambaniye n'umwe bamwe usanga bagwana cyane niwe baherako bageye bahera inzu imwe ku yindi bagenda bose barabica kubera bari bamuwe bavuga ati rero ntavyo kuzoguma turi abakuzi babana bazungu. Kuri ivyo rero bisabwa twigwaneho. Nati nabagenzi biwe barimo baragenda batanguye kuza barica hamwe kano gasore gatoya karimo kabarimo kitwa Just faka gasore katanguye kwikanga karabo uburyo barimo barica abantu kabona umengo niko bishobora kaca kagira ubwoba kaca karirukanka karabavamwo. Ariko baheza amakanya bumvise amasasu kumbe harabazungu bari babatatse batangura guhangana nabo. Bano birabure barapfishijemwo abantu atari bake hano ku ruhande baca bahura n'abandi bazungu. Bano bazungu batangura kwati mumanike amaboko kubera twe dufise imbunda namwe mufise ubuntu bw'ubushokashoka ntimushobora guhangana natwe. Ariko bano banati bibutse buryo bashinguye bagenzi babo bavuze ati ntabwo tuzomanika amaboko kandi ntabwo twiteze gusubira inyuma twobora dupfa kuguma turi abakozi. Ariko bano bandi basirikare bavuze ati rero mwese mugomba muze gupfa. Ariko bano birabure banati bavuze ati ntabwo tukibatinya nta na kimwe mushobora no kutugora twatake. Bahise bataka bano bazungu batangura kubarasa inkoho. Ariko banati bakimara kubashikamwo bahise batangura kubanesha. Bano bazungu barahuye n'uruva gusenya. Hano kano kazungu karimo karamuniga Nati ariko Nati yashoboye kukikura agashira hasi hanyuma hita kamariza ubugingo bwako gahita karapfa. Hanyuma urugamba babona kuminga urugamba barugejeje kure bagiye ahantu babika intwaro kubera niyo target yabo nkuru bari bafise. Basanze harimo amabuye biboneka ko umengo bari bamaze gutegwa ambushi ikaze cyane. Bahise basohoka ariko bakimara gusohoka hari ibisirikare byinshi by'ibizungu byari bifise imbunda biri hejuru bitangura kubarasa batiramwe ni bomu batiramwe na grenade. Abazobano birabure bose bahita barapfa benshi hasigara Nati wenyene. Nati yahise atoroka ntabwo bigize bamubona. Batangura kumurondeza ahantu hose batangura kumuhiga ariko sinzi yuko bari buze kumubona. Ariko abandi birabure bari bafashe baca batangura kubashira ku migozi kugira bashobore kuza kubaniga nabo babahure bagirene. Batwereka wa Elizabeth arimo arahamba umuhungu wiwe ko yamaze kwicwa. Hano naho bahise bafata n'umugore wa Nati batangura gutanga itegeko ati Nati yibonekeze kuko Nati yibonekeze n'umugore wa Nati hamwe n'umwana wiwe niho bari buze kuca bica. Nati yamaze kumva yuko umugore wiwe yamaze ko bishigwamwo yahise yitanga baramufata ariko abene igihugu babazungu bakirema komona baramukubise cyane baramudundadunda. Hanyuma Nati yitwara bahita bamushira mu kumufunga ariko abazungu ahantu hose yaca bagenda baravuga ati nabambwe. Ariko abirabure bari barakaye kubera n'umuntu niwe ntwari bari bafise. N'uzungu kwamubwiye ati rero vuga ijambo ryanyuma kubera ugomba gupfa. Nati yavuze ati nditeguye gupfa. Abirabure no kuguma turaba kubera twari twarumiwe sinzi bana bazungu nyimba baturusha inguvu nyimba baturusha ubuhatari sinzi nkawe ucurabo vyandike muri comment utubwire niye mpamvu yo bituma bano bazungu mengo baratwibonamwe kandi buntu menga abirabure nitwe dukomeye dufise umubiri ukomeye dutwika kubera iki bana bazungu busanga batumenyera. Nati vyiwe naha vyahereye bahise bamwahura batwereka rwana gwitwa Jasper. Runo ni gugwa batanze runo gwa Jasper numwe ruraraba gwitegereje haheze iminsi gwa Jasper gwarakuze ruba uruntu ariko gwaza ruravyibuka vyose yuko ari gwo gwagujije umusore yitwa Nati kandi yagomba kugushira abirabura kabakura mu bukoroni. Ino niyo filime twaraba reka manzi ndakwibariza ikibazo mbega nkatwe abafrika nico kibazo nange ntahanye twebwe abafrika bigenda gute kugira abadukoronize batugire abakoroni mbega ni kubera tanga dufise ni kubera tutajya ni kubera tudakomeye ni kubereke cyo no gusaba abantu gukora subscribe like na share uzi kutarabikora usiko wabikoze naho ni vyiza cyane. Reka duhurire ku yindi video. Bye bye.